Ndabahaye mwaramutse mwese, jewe turiko turavugana ni Simeo Bankunguka, mumenyereye kenshi ndiko ndabaha ibiganiro ku rwego rwa meri ya Bujumbura n'imigambi imwe ya kibonobono. Uno munsi naje ngaha kugira ngo ndabereke bimwe mu bikorwa sosiyete kibonobono iriko irakora igezeko. Uno munsi nabazaniye ifu y'ibigori benshi bita kawunga, abandi bakayita isembe. Ifu y'ibigori rero ihinguwe ku buryo bwizewe kandi bwiza. Murabona ingene abakozi b'iwacu bariko barayihingura, baba bambaye uku nyene. Abafise amakenga muzoze muri izine muzovyibonera, kugira ngo tuyihingurane isuku kandi ibe yizewe. Ifu y'ibigori ni ifu y'ibigori nimero ya mbere irya bita smart flour, kandi iri ku giciro gito cyane nkuko visionnaire David yama yabivuze. Turondera umurundi aguwe neza, umurundi ahaze. Mwico gihe tumuha ibintu vyiza vyizewe kandi ku giciro gito. Ikiro kimwe kigurwa ibihumbi 3,700. Ubu turiko turavugana mu ntara zose z'u Burundi kuko hose turahari. Naho muyumvira ko ho bari kure habaho, ukabona ifu y'ibigori muri societe kibonobono kuri agence yose, metropole zose n'ama prefecture zose aho tumaze gushika, igugwa ikiro ibihumbi 3,700. Naho mwaho karere abantu baba bariko bagurisha ibihumbi 5, 4, 4 uko heshi kugwa 4, twebwe ni 3,700 kugira ngo rushitse ryahangiro ryo kurondera umurundi aguwe neza, umurundi kandi ahaze. Iyo fu y'ibigori rero nkuko meje kubivuga muyikura ahariho hose mu Burundi bwose, yamaze gushikayo. Gusa hariho ubuce ibitarashikamo nk'ubuce tutarashirayo amabiro, ariko uyirondeye ahari umunwanyi w'ikibonobono wese yumve yuko ayikeneye iyo fu y'ibigori ayironka kuri yabe nyene atama déplacement atabiki, kuko twese turi hamwe birashoboka. Déplacement tuba twarazirishe muri vya bindi tuba turiko dukorera hamwe. Hama ifu y'ibigori mubona nje kandi no kuyishingira intahe, ni ifu y'ibigori iryoshe kandi ivyimba burya bita ngo gukakama bihagije. Mu muryango w'abantu 4 canke 5 mukazocumba ikiro ntimuzokimara kugira vyimba bihagije. Kandi ifu y'ibigori irafise akanovera ntangere. Rero natumirira umuntu wari we wese, na cyane cyane abari mu kibonobono muri wa mugambi twite economie sociale et solidaire, kwishorera kugira zanyu mudukeneye tuzironke twariye ivyahinguriwe iwacu, ivyahinguwe nabi iwacu bigahinguriwe hani muri societe yiwacu. Hama n'abatara duhamvye mu mugambi wa kibonobono wo gushitsa abantu miliyoni bunze urunani bakorera ibintu hamwe, bashorera ibintu byose bayikorera hamwe, muze muduhanze. Mugabe ifu y'ibigori muyikeneye namwe gwe turabaha, kandi kwiyobeye nyene twege nta mutima mubi dufise, nta rudaruda. Muze tubahe ivyacu. Hama kwinjira abashaka kuba abanyamuryango, aba actionnaire mu muryango wagutse w'abarimyi y'ikibonobono mu Burundi, ibihumbi 12 gusa umutahuma. Kaze dufatane munda, dushira inguvu hamwe. Hariho n'ibindi ayandi ma produit menshi turiko turahingura menshi cyane. Aho nocisha muri rusangi isabuni yo murayimenyere rya gifura, n'isabuni yo koza ivyombo, yo kumesa, iyo bita savon liquide. Hariho n'iyindi sabuni yo mu mutwe iriko iraza vuba, iriko irahingurwa. Hariho n'agapiripiri mu minsi kaza kubasaga kameze neza. Ivyo byose ni vyiza vya kibonobono. Ugomba rero kugabana ivyo vyiza no kuja mu ivyo bintu yitwe yumve kari ivyiwa zogabura inyungu y'ivyo bintu. Iyo societe kiravuka iriko irakura gose, iriko irakora cyane, nta kindi gisabwa atari gushiramwo umutahe w'ibihumbi 12 gusa. Hama kandi atwari kumwe n'umuntu wacu twabacaye mu gufata amajwi no gufata amasanamu, cameraman zombi wirambire. Abambaye ndabasezera nifuza yuko ejo duhurira ku ma agence, ku ma metropole, ku ma prefecture ya kibonobono mugura ifu ya kibonobono. Ati ciao, karibu cyane turabategereje. Wow.